Nilifurahi sana waliponiambia. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro y'Imana abakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV aho muherereye hose mudahengeshanya misi yose kudukwirikirana, abari Buraya, abari Muzazi, abari Canada, za Amerika, hehe n'ahandi, mudahengeshanya misi yose kwama mudukwirikirana. Turabakunda cyane, murabizi misi yose icyo twama tubabwira ntimwibagire kugira jeme partage mu mastati yanyu, muba muri mu mastati yanyu mushireko link n'ibiganiro byacu. Twama tubaho utu video duto mushireko ku mastati yanyu kugira ngo natwe mudutere intege kugira ngo ibiganiro bibashe kugera kure abo bikenewe ko bishika ko bibashikireko. Jewe nyene ndakibashikiriza nkuko nama nabibabwiye. Wowe ukurikiranye kino kiganiro ubwa mbere ni Genevieve niyo kwizera, bakunda gutazira kaboro. Uno musi nkaba ndi kumwe n'umupapa mwiza w'ubwiza dasanzwe, nkaba natewe iteka ntangere ryo kumubona, akaba nawe ari muri babandi muyaterume dukunda kuvuga ngo umupfakazi canke umupfakare avamwo intwaro ikomeye. Mutareka tuguhe kaze uturamutse. Murakoze cyane kumpa ijambo. Akazina kanyu? Nitwa Nahimana Domitien. Wapfakaye igare? Napfakaye mu 1993. Inyuma yo gupfakara wabyitwayemo gute? Ntiwabona nk'akademu karenganye canke kagize ukavuga ati jewe vraiment nogenda kugatereta canke nkagira gute? Oya, dusubiye inyuma gatoyi, sinabuze umugore gusa, narabuze n'abana 5. Yes. Na data n'abana bamushikanje 2. Urumva nabuze abantu indwi, kandi muri abo bose nta numwe nahambye. Ko nasanze bahungiye mu Macyazo muri Mubimbi, nanje nabamwitenga. Urumva rero sinasubiye kubabona. Urumva rero nico gituma tugarutse uwo mubabaro mbaza. Urumva naragize umubabaro mwinshi, ndanagwara, ndagwara ingwara bita n'imirya yo gukama amaraso, ndi mu buhungiro kumutakura, mva kumutakura. Mugabe ico gihe nakora kuri leteri mu Ngagara. Ico gihe rero ndagira Imana muri rya joro haba rya wimo, jewe imodoka yari yagiye gutora amata kuri Feremeranda, bayitegereye amabuye ku kiraro ca Murago mu Kivoga. Hanyuma rero je kuko nakoresha imashini yitwa Perepack ishiramwe amata mu masashe, baciye bambwira bati uyu munsi ntutaha, rindira uzotaha ejo, kandi buratembera uza gushikira gukora amata yashira mu masashe saa 8 y'ijoro. No saa 8 y'ijoro twaza tubona imodoka zicaja mu Kigobe, tuja gufata abantu bari baba ku Mutanganoro, bari mu mukuru w'inama nshingamateka. Kitwabimenya, twagiye kwemera mu gitondo dusanga igisagara cazingi. Jewe rero mu njamake nagize gushika muhira ku wa 4, urazi byabaye mu ijoro ryo ku wa 3. Ku wa 4 ku murango niho nashika muhira, nsanga muhira barahunze, mba sinasubira kubabona. Sinokurandirira rero cubana. Urakoze cyane, ndakwihanganishije no kuri wihangane, birababaje ntibigoye kwakira. Inyuma yo gushikirwa n'ibyo bintu wahuye n'ingorane nyabaki canke wavyakiriye gute muri wewe kugira ngo ugere aho ugeze uno munsi, aho benshi iyo bahuye n'ico kibazo bavuga ati jewe kweri ngomba mfume nja kunwa amadroge canke ngende kurondera abandi bakobwa banyibagize uwo mubabaro. Wowe wavyitwayemo gute? Ico gihe nari maze kurengera kunywa amadroge, ko napfakaye imisi 40, imisi myaka 40. Urumva rero maze kubura nk'abo bantu sinashobora gusubira kugira ibintu byo kurondera abagore, kandi numva nari mu buhungiro, sinari kwitongo, kandi ico gihe nakorera n'amahera make. Hama rero
mbandanya ni mu buhungiro narabaye mu Kinindo narabaye ku Mutanga narabaye ku Musaga ariko icabifishije ko nuko nari umuririmbyi naririmbye ico gihe byabaye ndo muririmbyi kuri Mukiza Mweranda mu Nyakabiga mba mu Nyakabiga ja ku Musaga ndi umuririmbyi mu Kanyosha ndi umuririmbyi hanyuma kuri Saint Michel ndi umuririmbyi gushika naha mu Rubirizi no ndacara umuririmbyi kandi ndirimba ijwi rigoye cane ni rya gatatu kandi ubona ndi umutamba bose baratanga ndagukeje gose nawe nabonye kuzi kuririmba ariko urazi ko ijwi rya gatatu rigoye ijwi rya gatatu riragoye cyane muri Katolika bakoresha amanoti ego baragusubizamwo bakugashika ahiryo jwi rishika mama ahantu uduga canke ukamanuka bakumva nko kuvuga batangura kubwira ngo ririmba Gloria tumve kuyizi kavuga Gloria 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 in existe oh haleluya biraryoshe nagomba nje mu mwuka mugase mpanura kandi hariho nakandi karirimbo nza guhereza ko kavanze igiswahili n'ikirundi naho muri amaporoshe twese turaba Kristo twese turaba Kristo twiniko twitwa kuko Imana niyaza gutora umugeni ntizojana umugaturika cyangwa umupantekote cyangwa namarira ko karirimbo murakazi cyane ndaza ko karirimbo hejeje kumbaza niko nza guhereza ko kuko twakoraniye hamwe niko kavuga urakoze cyane gose nukuri je ndumva ko ibintu bishishikara kuryoha kugenda neza ndashaka kumenya intambamye wahuye nazo mu bupfakare nizihe wovuga ati jewe iyi ntambamye virema narahuye nayo birangora kwakira ndababara ndiheba ndagira gute burya gusenga ni byiza cyane jewe ingene aho hose nakubwiye nagiye ndaja intambamye nagize ni nyinshi cyane ahantu byangoye cyane igihe nari kwijabi nari mvise mushikanje yadandaza udufu tw'ivyema n'udupwaro nanje nkaba ico gihe nakora kuri banki ya Zepe niho bariko barayubaka nari umuzamu aho nararonka udufaranga hanyuma ikintu nabangamiwe ko cane bari bamafera beto rumva hari imigwi y'abazamu 12 batandatu bakakora ijoro aheze yindi gwindwi bamwe bakora ijoro bagakora umurango hanyuma jewe abo natwara batanu na jewe gatandatu barambwira terega abandi batovyibuhanye bariba none biba gute ahantu hari abasoda hari mu ntambara ni hamwe filime yakoroka hari intambara numva rero ibintu byanguye nkubwira aho hantu kuri kuba nyazepe harangoye cyane niho hakugoye narapfunzwe n'iminsi 3 ariko rero igituma nkubwira ko Imana ari y'ukuri narababwiye basha ko muriba tuzofatwa tuzomererwa nabi ukuntu ninorero ntabara mumbwira ukuntu biba aha hari abasoda ifera beto ntonto nizumunani muzinjira muri hiyasi gute mukazitwara gute ati abapeseje bo kuri NSS turabaha abasoda bo kuri Bereri Saint Paul tukabaha abakozi baza kuzinga ayo mafera beto nibajya abakozi bo kwisoko ati imodoka nayo yinjiye mu rupangu duca dukubura amapine n'imikubuza aho yaciye amafera beto nayo yakweganye gutyanye duca tuyasuka kwa amazi hejuru mu gitondo ingese zikaba zayifashe ntibimenyekana ibyo barabikoze mugabo bakampa amafaranga bagaca bampa mahera yo kujana umujehova yanka kwiba nkamujana mu bwiza tukamuha inzoga ndiwengereye saa 3 igeze nkamutahana ivyo byarangoye cyane hama umunsi nsivye baca barafatwa baca banyagiriza yuko nasivye ari je nari kuzigurisha hanyuma ya modoka ntibayifata inomero byavuze umuzungu yari mu etage ku hoteli yitwa ya hoteli iruhande ya Bereri Saint Paul babura nyamodoka
babura nimero zayo bati none ferabeto zapima kangahe hagiye ferabeto zingana gute bati abakozi uriko urababeshera baci batwambika izera aho uri ikindi kintu cangoye maze gusubira muhira intambara igabanutse Peter amaze kuja ku butegetsi yarasubiye mwitenga hari paraseri yindi yo mu Rubirizi mwitenga rero hagati mwitongo aho naburiye abo bantu namvise twari dufise gitari zina na mukuru wanje ari mu Bubirigi hanyuma izo gitari azigurisha ndabizi namaze gukotesha abantu 40 n'abatanu urazi kwishizwa n'abantu 45 ata muntu numwe ari munsi y'ibihumbi 40 ayandi yaraduka ndagenda iminsi yose mu misa mu gitondo ijya misa mu gitondo kira gisabisho cyo mu gitondo iminsi yose kiraryoshe kirafasha umugabo uyo muntu yahaguze yaremeye kuri hayo mafaranga abandi nabo ababwira ati nibari mu yo mwaka njambona ndabikiza ndasenga ibyo nibyo bintu rero nabonye byamfashije gusenga ko abantu baranteye ubwoba bavuga ngo kajya gatama ngo ayo mahera ngo kazoyakura hehe hanyuma rero Imana irabinkiza cyo gituma rero uno muntu yaguze niwe yemeye kuyandihira yegome hanyuma rero no kuri gusenga ni byiza ikindi kintu nokubwira nuko ubunye ahantu ntapanze kandi hari igihe mererwa nabi nkaronka abagenzi banyambika ihuzu nambara sinokubwira ngo ndaherutse kugura impuzu kuko nta nayo noronka ngura na patiri ibintu by'itiro byo kusengero yarandekuriye ngabaho kubera uyu mukuru wanje rero nababaye yuko yagurishije aho hantu atambwiye akanoti yarahevye ubu ntituvugana bivugana n'umuhungu mutoyi wanje hama rero tugire Kristo hanyurankana n'umuryango umugabo w'Imana ikagutora na cane bre murakoze cyane numva binkoze ku mutima mwaba diaspora mwe mufise amafaranga ze muribuka gufasha biwanyu mwasize ku gatumba nimubone ngo mwashitse hiya ayo mafaranga namwiyuhira nimufasha abandi mwasize mu Burundi vraiment muvuga ati jewe basi ndisinye ngurire impunzu nk'abantu 5 canke 10 bivanye nuko Imana yaguhezagiye ariko wibuke yuko ibyo dukora ngaha mwisi nitwamara gupfa ari byo bikorwa byiza bizogira gute bizodukwirikirana kori neza Imana nayo izoguhemba urumva katubwiye yuko na mwene waba ari hanze ubu atakimuvugisha kubera ko uburyarya bwiwe yamugiriye basha ibyo bintu nyene aba diaspora mu bireke si byiza nubwo byo bavyagenze gute fasha umuryango wawe by'amahera n'ibiki byose birahera munyagutwiwe gusa basi no kumuvugisha umuvugisha erega ikiyago gisumba ikive ibyo mwona biyaga bigahera none ntiwamubabariye cyane bose n'ubu unye mu nyuma yaraje turagurisha kugira ngo umuhungu wanje nawe aronke inzu yongeragire yubake bafise abana 2 yaramubabariye yanka kumuvugirishiriza ubusa kuko kesha amatelefone aragoye urakoze cyane twari mu kiganiro cyiza umupfakazi avamwo intwari ikomeye rero mutama yambwiye ati jya hariho akaririmbo shaka yuko tuza guhereza ko karyoshe k'igiswahili kameze shaka rero aducishirize ko kuko n'igiswahili n'ikirundi birapyanze kubera ko umwanya wahariwe kino kiganiro ndabona uri kurasa n'urika urarengana reka rero ndamusaba dushishirize kako karirimbo hama turangize ikiganiro cacu kanda gufatire ntari nilifurahi sana waliponiambia twendeni nyumbani mwa Bwana, wawili ama watatu wanaokusanyika katika jina langu niko kati yao. Twendeni.
nyumbani mwa Bwana narishimye cane igihe bambwira tugende mu ngoro kwa data babiri canke batatu iyo bateramye kubera izina ryanje mbande kumwe nabo. Haleluya, ndaryohewe ndafashijwe mugasi impanura mwihangane ariko ibintu byari bimeze neza urumva ko turirimbiye akaririmbo karyoshe babandi bakunda kuvumba igiswahili nka jewe urumva ko no mu kirundi yabashiriyemo ibintu bimeze neza. Mwakoze rero cyane gose kudukurikirana, yari jewe nyene Genevieve niyo kwizera, nkaba nari kumwe n'umutama w'ubwiza dasanzwe azi kuririmba ijwi ryo hejuru. Nkuba Imana iguhezagiye ukamuha amahera akaja muri studio agasohora akaririmbo keza kozosigara kararaba n'abuzukuru, Imana ikaguhezagira. Mwakoze rero kudukurikirana, umwanya wahariwe kino kiganiro urarangiye. Yari jewe nyene Genevieve niyo kwizera. Ikiganiro twari turimwo ni umupfakazi avamwo intwaro ikomeye canke umupfakare. Mwakoze cyane gose, ntimwibagira kugira jeme, partage, sabone na bya bindi byose nama nababwiye, mugiraho muba mwubaho.